nico gituma naciye mfati ya mbere kugira ngo mbe ndashiramo $10 n'ubu ni debut ni kuvuga yuko tuzogenda tumuherekeza kugira ngo nabandi tutamushigikiye twebwe kumbure bakurambere hari aho byova bimugora nico gituma ari itegeko kugira ngo tumushigikire ashike kuvyo yiyemeje sijya mbere mushigikiye isoko no muri Sojemak mwari mufise ama service amwamwe asanzwe ari bega ndababaza ko yamadusigura ati ni umugambi umurundi wese azoramo gashusho yashizemwo mu mugambi bega mugerageje kuraba nta kintu nakimwe kibura impanuka mwiyemeje kumuherekeza gushika ku rugero rwahe kugira ngo uno mugambi nkuko uno muntu yaje ava muri diaspora avuga ati nje guteza imbere Burundi ugende nkuko wateguye kugira ngo ndanamwemerere narinze kumuhamagara ndamubaza mbega timu yawe ingana gute maze kuganira na batatu bane bagize iyo timu yiwe naciye mbona yuko ari ibyo mushigikira mbega nyene kufise isoko muzokwemera ko mushigikira rino soko mugiye mufise irindi soko rigiye kugurishirizwamo ivyari bisanzwe bigurishirizwa iwanyu n'abandi barundi batahure ubusa umugambi wa FABLICE ndabisubiyemo n'abariko baragura Max ntibariko barayaha FABLICE kugira amahirwe yo kuba muri kompanyi imwe n'umuntu bita Siyoni ntiwumva ko ari ikintu gikomeye cyane iryo niboneka rimwe mu Burundi why not do planning hajya nuko twahashira niyo yoba arena ntoyi yo gukiniramo basketball nijya mbere mu Burundi haje ikintu umurundi wese yemerewe gushira mu mutahe mwebwe nk'umugwizatunga turabona ko mwafashe ya mbere kugira ngo muherekeze uno musore avuze ati birakunda yuko twubaka isoko atamunyamahanga agiyemo mbega ndababaze kwakunze kuvuga ko ikituma abarundi baje hamwe ari gukubita umusuma urabona ko bizokunda yuko abarundi twibakira isoko yacu atakibazo na kimwe urinore Burundi bwacu urinore gihugu c'amavuko urinore gihugu c'amavuko urinore mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye jewe nitwa Juste Gael bero camera mwitu musaza turi kuri Mount Zion Hotel kwa kuri ahandi ndakubwira ko nahagomba habere ibintu bidasanzwe bantu b'Imana mwari bwabone umuntu afise isoko aje gushigikira irindi soko rigomba yubakwe kwa kuri ahandi twakuze tumwumva wumva n'abafise indoto haba bakuze canke naho bakiri bato bavuga bati ngo ndakwifurije gutera imbere gaziyoni kwa kuri ahandi ndakubwira ko no mutugomba tuje kuvugana kubijanye na Ubaka Nation murabizi sagasesesho rumuri murabizi ko leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'inyubako yashoboye guha uburenganzira inde Ubaka Nation kugira ngo ishobore kubaka isoko nkuru ya Bujumbura haciye imyaka 30 rino soko ryubatswe ariko vyongeye mwibuke ko haciye imyaka 11 uburundi abari muri rya soko bagiza marira sinabari muri rya soko gusa nabari basanzwe baja kwasumira mwumve ko isoko nkuru y'igihugu si ibintu bisanzwe vyumvirize yumvire neza kandi isoko nkuru y'igihugu abari kirore gikomeye abari kiro cy'igihugu ko kuri ahandi ndabura ati kumana natwe tugomba tuze ahagomba habere bino bikogwa mbega vyifashe gute nibikogwa nyabaki ariko namase kugucyumviro turi kuri Mount Zion Hotel ko kuri ahandi ngiyi reception biba bimeze neza kwa kuri ahandi kwini point bidasanzwe ndakubwira ko vyamaze komera bantu b'Imana wo kwiyumvira nabi guturara ngaha wo kugira inzigo z'akazikira gute wo kwiyumvira yuko ibintu kwisi bidakunda gute kandi ubona abahandi bikunda kubona natwe kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze komera biba bimeze neza kwa kuri ahandi je sindahindura nitwa Juste Gael academy for Morisa ke Black Mashoni Black nuko tukaba turi kumwe n'usanzwe arongoye groupe ya Mount Zion Hotel ndabaramusa nyakubawa murakoze cyane ego kubatabazi mwobibwira murakoze cyane kandi je nitwa Siyoni ama ni igikirisu je mu Katolika hanyuma nkaba ntwara iryo shirahamwe ko muravuga ni kuva ni groupe y'amasosiyete nicyo gituma tuyita Zion Group. Nuko turi mu gihe haci imisi mikeya ishiramwe Ubaka Nation yizewe kugira ngo bishobore gutangura ibikorwa
aho batanguye igikorwa kijyana n'isoko nkuru shasha ya Bujumbura, mbega ku bwanyu nk'umugwizatunga niko biri Siyoni mwavyakiriye gute? Ntibisanzwe kubera yuko arashobora kukubwira n'uyu mushinga ntahe canke umugabo turi kumwe hano ninjira murondeye. Burya kera kuvuka uri umuhungu ntibisigura yuko uca umugabo. Ubu rero kare naho ndamufata nk'umuhungu ariko ubu namukonsidere nk'umugabo. Umugabo rero kenshi bariko baravuga umugabo nibikorwa, ivyo bikorwa bikaba bikenerwa yuko twebwe bakurambere novuga yuko kapapa we canke umuggrand frère wiwe yoshigikira ivyo bintu kugira ngo ivyo yiyemeje gushikako abikore. Na nico gituma namuhamagaye ntantera n'intambwe ya mbere amaze kunyumvisha umugambi ngo nizogenda, nsanga mu migambi ashaka kurangura harimo umugambi w'isoko. Kubera yuko sanzwe ndi umunyesoko, naciye ndamwegera kugira ngo ze ndamube hafi kugira ngo ivyo yiyemeje gukora ashobore kubishikako atarushe cyane. Naho rero ncagira n'Imana nkabona iyo mugambi bariko barukorera i Bujumbura, nkaba ndi umunyabujumbura ariyo ndimvukira. Nivyo ni umugambi w'igihugu, ariko kugira ngo urabona ko ari umugambi wa 40-60 ukeneye kuzoshikwako. Ivyo rero nishobora gushikako twebwe Abarundi twese tutahagurutse ngo twemere uyo muntu yatugiye imbere kugira ngo adushikane ico gihe tumaze kugira ico dushitseko. Ni rya mbere mu Burundi haje ikintu umurundi wese yemerewe gushira mu mutahe. Mwebwe nk'umugwizatunga turabona ko mwafashe ya mbere kugira ngo muherekeze uno musore avuze ati birakunda yuko twubaka isoko atamunyamahanga agiyemo. Mbega ndababaze kwakunzwe kuvuga ko ikituma Abarundi baje hamwe ari gukubita umusuma, urabona ko bizokunda yuko Abarundi twibakira isoko yacu ata kibazo na kimwe? Sinzi ko wakurikiranye imigambi yatanze canke yavuze. Yaravuze yuko n'umuntu wa ruguru n'umuntu mutonya canke umuntu mukuru cane yahawe karibu kugira ngo aze gushigikira uyu mugambi. Je rero sashatse gushigikira isoko gusa nuko nabonye yuko umengo harimo imigambi myinshi. Nico gituma naciye mfati ya mbere kugira ngo mbe ndashiramo $10 natanze mu madolari kubera yuko ari umugambi munini nyagatonya. N'ubu ni debut, ni kuvuga yuko tuzogenda tumuherekeza kugira ngo n'abandi urabona abanyesoko si jenyene niko biri Siyoni, hariyo babagirako, hariyo bakazohera Venera, hariyo n'abandi twakuranye muri rya soko ya Bujumbura toro actionnaire. Nico gituma nabo nyene ndeza kubatera kamo n'abandi Barundi benshi kugira ngo baze gushigikira uyu umusore wacu kugira ngo aje mu mugwi w'abagabo koko. Erega sizi kubona ntusanzwe. Nico gituma tutamushigikiye twebwe kumbure bakurambere haraho byo bimugora. Nico gituma ari itegeko kugira ngo tumushigikire ashike kuvyo yiyemeje. Sijya mbere mushigikiye isoko no muri Sojemak mwari mufise ama service amwamwe asanzwe ari. Mbega ndababaze ko yamadusigura ati ni umugambi umurundi wese azoramo gusho yashizemwo mu mugambi. Mbega mugerageje kuraba nta kintu na kimwe kibura impanuka, mwiyemeje kumuherekeza gushika ku rugero rwahe kugira ngo uno mugambi nkuko uno muntu yaje ava muri diaspora avuga ati nje guteza imbere Burundi ugende nkuko wateguwe? Ahubwo nashaka namushimire cyane na timu yiwe. Na timu yiwe kugira ngo iyo bari sinibaza yuko ari bamerewe nabi mu buryo bategereza kugaruka i Burundi. Nuko biyumviriye bakaca bavuga reka turabe ico twofasha hariya iwacu i Burundi. Najewe kubera yuko nkunda gufasha nakiya kibazo uheje kumbaza ubunyene ngo mbega ko wari muri Sojemak, sinafasha Sojemak gusa na mu actionnaire, kandi twese abactionnaire twarangana kira muntu yaravye 33%. Nkaba nari mu administrateur aserukira abanyesoko. Bisigura yuko kuri uyo musore ari ngaho imbere yanje ntegeza kumushigikira gushika kuri iyo migambi yose, singi isoko gusa ntegeza kumushigikira. Kandi birashobotse namwe bwe nyene abanyesha makuru mugerageza ugene ngo mushigikira
yuko burya naho muyifata batonya ndazi ko mukomeye cyane ni puissance kwisi yose barabemera mugize ico mukora kuri imigambi yiwe ndazi yuko ijyanye nishika kure byo natuma n'uwariko arimo akangonongono ashobora kugira ngo avyibuke azi kumufasha kandi yiyemeje kugira ngo ivyo bintu bigende neza kandi azi kubizogenda neza nico gituma nashaze kubwira nta barriere canke nta limite izobaho kugira ngo tumushigikire. Ugiye kuraba irya soko si ikintu gisanzwe kuko harabahaburiye harabahaririye nivyo ni turisoje mark kino gihe ariko vyongeye turazi ko irya soko ari kirore c'igihugu beka harakamo mwotera abataratahura no mugambi dukuyemo abagwizatunga kugira ngo batahure narijya mu bindi bihugu bageze ku rugero rw'amabusi aho umuntu ashobora kurangura imigambi yiwiwe azi ko afise amahera yunguka ahari umwanya n'umwanya atagira ikibazo cyo gufungura. Ahubwo je ico no ari kubasaba canke nkasaba timu yiwe yuko sinibaza yuko ari wenyene igikorwa ntigishobora ari wenyene nico gituma twamugiye hafi kugira ngo tuze tumuherekeze turabe yuko yogishika ko bitamugoye cyane nkuko nabivuze ngitangura kumbaza no kuvuga yuko nagerageze abishire ahabona umuntu wari we wese abyumve abitahure natwebwe tugerageze tubitahuze abandi urazi yuko nakubindi bunyesoko n'isoko ndayifise n'abanyesoko biwacu tubabwire yuko ujya mugambi ategeza kubishigikira mbega nyene kufise isoko muzokwemera ko mushigikira rino soko mu gihe mufise irindi soko rigiye kugurishirizwamo ivyari bisanzwe bigurishirizwa iwanyu. Si bimwe rijya soko rigiye kubakwa nkurikije amajambo canke nkurikije ivyo banyeretse si bimwe ni kuvuga yuko iri soko rizoba harimo za Adidas za Gucci harimo za supermarché n'ibindi hazoba harimo shopping center hazoba harimo ama salle de conférence hazoba harimo ama hotel boutique hazoba harimo ama appartement urumva yuko vraiment twese tuzoronka kandi niko bitegeza kumera sizi ko mubizi nkabagira ko afise isoko haje nyuma village market murabizi kazohera afise isoko burya amasoko uko aba menshi niko n'abantu bava hanze baza kudushora ari benshi kubera ko bavuga nitwagenda Bujumbura ntacyo tuzobura hajya Dubai tuyikurikira kubera iki nuko tuzi ko arimo amasoko menshi cyane atanaki mugenda kurondera ukabura ariko uzi yuko isoko ndubona nk'ubu umunsi bigeze utangura uzobona tuzogenderwa n'abantu benshi cyane kurusha uko bavyibaza nicyo gituma rero atamukonkira abaho ahubwo akiye gushigikirwa kugira ngo ahubwo tudugirira mu twese. Nababwira ko n'ubu tubandanye turi kumwe na Fabrice Manirakiza. Nuko Fabrice muri impande y'Umurwizatunga SIYONI n'umunsi udasanzwe nibaza ko ugenda uherekeza ivyo mwiyemeje imbere yo kuronka amahigwe yo gusubira kuzoba cyitegererezo kugira ngo dusubire tubone irya soko muyumva gute muri impande y'ino Murwizatunga niko bisiyoni bo kuri jewe ni umunezero udasanzwe kuko biraryoshe gushikiriza icyumviro hanyuma kikumvwa rero ni ibintu bikomeye cyane kuko jeho nini murabona ko natewe iteka kwicarana na Mutama SIYONI nk'umuntu tuzi twese twakuze twumva urumva ni intambwe ndende now kimwe no vuga ni cyuko n'abandi barundi batahure ubusa umugambi wa FABLICE ndabisubiyemo n'abariko baragura Max ntibariko barayaha FABLICE jewe ico nakoze nazanye system mbe urazi kwiba aribye abazungu bahishije abirabure urazi ko ari byo novuga ati babandi bakava amahanga bahishije Burundi ati kubera kuno munsi barabara rigira ryubako uzawumva ngo Bank Mondial igirido ngo igiriduha amahera uno munsi binabiriya rero nkavuga ati ikintu kiri hejuru y'ibyo byose n'ubumwe bw'abarundi abarundi kuja hamwe nicyo kintu cyambere kizotuma Burundi dutera imbere ku mwanya mutoyi hubwo tunazigamira n'abazodukomokako rero urumva niteka ridasanzwe kuba naragize amahigwe yo ku sinovuga ati nariyumviriye hubwo narahishuriwe
kuko ntitwobigaruka ko isezerano Imana ifise ku Burundi ni rininiya. Rero jewe guhishurirwa n'Uhoraho, akavuga ati shirizo ntama zanje imbere, nkaca ngira amahirwe nkahura n'umuvyeyi Siyoni akavyumva kurusha n'abandi. Nibaza ko kandi nizeye ko ari ikintu kigiye gutera intege abandi batari bake, kuko n'Umurwizatunga yagiye novuga ati yenspiye canke yatubereye akarorero ku ma generation atandukanye. Rero kubona generation iyi ni ya kabiri, ngira murumva ko kuza muri iki gikorwa novuga ati nta busamazi. Rero nakamo ko kubwira uwari we wese, urumva ni kimwe jeho nivugira ati kugira amahirwe yo kuba muri kompanyi imwe n'umuntu bita Siyoni, ntiwumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Iryo niboneka rimwe mu Burundi, iryo niboneka rimwe. Rero ikintu kiryoshe no wanashaka no cangira ko menyesha ni cyuko tumaze iminsi tuganira na bankobu iriko iraziganya, iriko irakira amafaranga. Hariho bankobu, hariho CRDB, turaza kubabwira ukuntu na umuco microfinance nayo yagiyemwo mu kudufasha. Rero ivyo tumaze iminsi tuganira ni ivyuko ati muri yindwi imwe n'imisi 3 amafaranga ariko arajako ni menshi cyane. Ati none agume yicara babandi turiko turatera kamo kubera iki mutoba murabaha akayentere. Ivyo rero barabitwemereye. Urumva ko tuzoja kubikora ku munsi wa mbere, tuzoja kubikora ku munsi wa mbere. Bisigurika tuwashizemo 100. Urumva ntiturashika ku nyungu turiko twabasiguriye cyangwa turiko turabahamagarira, ariko uwashizemo 100 mu mezi 3 azoba yungutse 5,000. Cyufata uwashizemo 1,000,000 mu mezi 3 azoba amaze kunguka 1,500,000. Urumva ubwo bwose n'uburusho buriko buraza n'imbere yuko dushika ku migambi twagiye turasigurira abantu. Rero novuga ati n'uwari wese ariko aravyumva ubu huganyaruke, kuko ivyo bice iyo entere izoza kubazoba bamaze gushika kugera kuri uwo munsi wa mbere. Abazoza mu nyuma urumva iyo ni yindi faze tuzoba twinjiyemwo. Ikindi rero kiryoshe ni ikintu kijanye n'aba agents twara deployinze canke twaragize umugwi w'abajene badufasha kuja gutahurisha abandi, kuko ni ikintu nkuko Mutama yakivuze gikenewe ko twumvisha abandi bose. Novuga ati nta muntu numwe ndabona atacumva, mugabo information birakenewe kwikwira hose kuko abarundi turi beshi. Aba agents rero bazokorera muri aya mabanke bankobuse bariko barakorera bankobuse ya DB no kuri rijya soko nyene. Ubugiye kuri isoko rikuru rya Bujumbura hariho ahari biro ushobora kuronkera information ukagenda ugiye kuriha gusa. Ikindi kiryoshe cyane rero nshimire cyane gose microfinance umuco microfinance yaratwegereye, iravuga ati turi play kubaherekeza. Turavuga ati none uwo duherekeza gute? Iki tubwira ati turafise aja yacu ku isoko kwa Siyoni. Ati rero guhera ubu ati bwira baribo bose niyo hazoba ku isoko kwa Siyoni barashobora kuza kuguriraho Imitahe. Aca baravuga ati twebwe na ruguru turi Ingozi, turi Igitega kandi ku isoko. Ati rero n'ubu bishatse ashatse kugura Imitahe ati karibu muri ayo ma agence yose ya umuco microfinance. Ikitibagiwe naco nuko nuwo bashaka n'akadeni ko kugura umutahe muri umuco microfinance ashobora kukaronka. Urumva rero ko umuco microfinance nayo yatubereye inzira nziza yo guherekeza umugambi. Rero turahamagariye abandi bose. Ikindi kiryoshe ni cyuko guhera isaha hariho abo twokwita bafasha abandi gutahuza abandi muri diaspora. Ubu turafise abari muri Europe, turafise abari muri Amerika, turafise abari muri Canada. Muraza kwafisha ngaha mubereke mutangiyo liste kuburyo umuntu yibereye muri Australia si ngombwa ngo arinde gutelefona mu Burundi ati bimeze gute canke noriha umutahe gute. Aho nyene arashobora kuvugana n'uburinga. Hariho n'abantu cyusanga biba ngombwa ko babafasha mu kuzuza ama acte d'engagement. Ikindi gikomeye cyane wanashaka ari ikintu Mutama turiko turaganira
yabaye nk'uwumpa icyiyumviro sanga ni icyiyumviro gikomeye cyane. Yaravuze ati jewe mu bintu ushigikira ndashigikira siporo, sinibuka ko anakibuka, arambwira ko kintu kijanye no gushigikira inkino. Muri icyo gihe rero burya Mutama kuva kijya gihe nagumye niyumvira nsanga no muri Twitter iyo bariko baratanga ibyiyumvira cyavuga ati why not do planning hajya nuko twahashira niyo yoba arena ntoyi yo gukiniramo basketball. Wow. Kuko urabona ubu ahakinirwa basketball ni heza muga ntiyashimishije ku rugero twifuza. Rero yuri kuriyumvira complex nka hajya kuri rya marché Buja City Plaza, it will be a perfect place gushiraho icyo kibuga cha basketball. Rero ikiryoshe nuko Mutama nk'umuvyeyi urumva abizi kundusha, bisigurika ati rero nivyo twizeye neza ko tuzobishikako. Rero abakinyi ba basketball jewe ntimwibaze ngo sinza kuri tele ngo nimwambona, ariko ndabikunda kandi ndarorera. Rero dufashanye gusenga, twese dushigikiranira umugambi mu witabire muri kimwe. Jewe umutima wanje nizeye ko tuzoshikako nicuko hajyana twohubaka field ya basketball, kandi bigatuma abantu bashobora gukina bisanzuye neza cyane. Icyanyuma naco ni uko tuzoshiramo n'ama movie theater aho kurorera amasinema. Ntihagire umuntu aca yibaza ngo biroroshe, kuko burya iyo movie isohotse muri Hollywood hakeneye ama licenses menshi manini nakeneye amafaranga menshi. Mugabo mumenye yuko ikintu ushika kutegerezwa gutangura kukiyumvira. Rero urumva ko ari ivyiyumviro kandi dukunze kubihabwa n'abarorera canke abadukurikirana. Rero murumva ko umugambi wa One Africa Investment Fund uzoja gufinansa imigambi itandukanye, si usanzwe kandi si ubujijwe. Abarundi bose, abari umurundi ari ngaha mu Burundi, abari umurundi ari muri diaspora, aremerewe gushiramwe umutahe. Amakompanyi aremerewe, amasosiyete aremerewe gushiramwe umutahe, amabanke aremerewe gushiramwe umutahe. Aha twebwe twifuza ko yoba imashini ifata ya 2040 kayidushikanako mu myaka mikeyi, ku buryo n'igisekuru kizovuga ati abarundi bo mu 2024 baranditse amateka yo kudutegurira akazoza keza. Muriko muratubwira yuko umuco microfinance nawe yiyongereye kugira ngo ishobore gufasha abafise imitahe kugira ngo bashire kubika vyoroshe. Ariko bankeneye kumenya iyo mitahe mwatubwiye ko igomba itangure kunguka. Mu bindi bihugu ugiye kuraba hariho za Bluebag, hariho za investing.com, abantu bafise imitahe barabira kungene iri kunguka. Bega mukorana umuco nayo banke yose, umuntu azobashizemo umutahe wiwe ko muvuze ko bagomba batangure kunguka. Riko mutekanya kugira ngo umuntu amenyeshe ku mwanya ukwiye inyungu yiwe gute? Urakoze cyane. Now kugira tubitahure ubu inyungu igira itangure kuboneka ko ni todo intere ya banki. Twese turindiye kwava hagenda kugira iki gufinansa bya bikorwa duhereye kuki kuri rijya soko rya Bujumbura. Muga mwibuke nka kontra ubakifitaniye na leta ni yuko dufise amezi 6 yo kwitegura gukuraho bijya bicafu kujya turiko turabigira, hanyuma habe amaetide diso, hanyuma tuje kumenya ati bizodutwara ngahe. Muga en parallele yaho aba actionnaire bariko turiko turashira k'amafaranga kugira agwire. Now ahaja urumva burya amafaranga byarayandi, kandi burya banki dandaza amafaranga. Bisigwe ni kujya nyene ugenda ukagura umutahe ucisubira yati ni mu mpaka deni bacaguha yayandi yawe nyene, mugabo bakayaguha kuri internet. Urumva nayaguma zunguruka. Nkavuga ati rero ubu ikigira gikogwe ni intere za banke aha amafaranga yicaye. Ntituraja mu stock, ntituraja muri bourse, which means novuga ati nitwatangura kubaka isoko canke amafaranga yakwiye tuca tuyaterura tukajana kujya umuntu nabatsiguriye yitwa mu custodian, muri iyi case ari berebe.
rero uwo mu custodian niwe ajejwe kucavuga ati ni miliyaridi 200 ni miliyaridi 500 hanyuma imitahe umwe ufise value yuyu hanyuma rya soko turyubatse niyo hazo hamaze kuja ko fondation wowe waguze umutahe wa 103,000 uzobona ati buryo wa mutahe wa 103,000 bugeze kuri valeur apana mahera kuri value ya 500,000 we rero wawuguze kubera ubufise certificat yerekana ati naraguze nitwa kanaka harimo we wawuguze ushobora kuca wirondera umuntu ukamubwira ati ngurira je nishakira amahera yihuta cyangwa ukicara nababwiye ibi nivyo abazungu bahishije abirabure now ni kujya ubona abazungu ukabona ati bibereho wayi bararyohe ukibaza ati none aba bantu amahera yo kuryoherwa kubayakurahe baraziganye baraguze imitahe muri aya masosiyete izi za Apple zose izi za DJI bafisemwe imitahe amastock bagura duto gusa muga tukaguma tubazanira umuco microfinance muremeye muzokorana nayo microfinance ikuraza ubona ko abarundi bariko barashigikirana cyane abanyesoko ego mbega ko tuzi muri banko buyi noti bafise abaja muri CRD boko nyene mbega muco mugiye gukorana gute kugira ngo nawe umunyagihugu ari mu rutoke yifuza yuko umutahe wiwoshikira muri microfinance umuco ashobore kurungika amafaranga muri microfinance umuco vyoroshe ikiryoshe ni cyuko umuco microfinance iri ku masoko rero nta murundi numwe ataja ku isoko rero urumva ko ubu biroroshe kandi biraryoshe ko wewe nimba wibera mu Cenajuru uzoja ku isoko gusuma ubu rero umanutse ugiye ku isoko si ngombwa nguje ngo reka nje muri banke kurondera CRDB cyangwa ngo banko buno naho nyene ku isoko none hari numwe ataze kwa Siyoni hari numwe ataja kwa Siyoni ubu rero ya mitahe ya cyakigega genda kwa Siyoni muri muco microfinance kandi wavyumvise ko yanabitwemereye ubu azoca bwira n'abakorera hajya abakozi bahajya ati niyo umuntu wese niyo wewe woja kwa Siyoni ubu ukabaza ati shaka kugura umutahe mu kigega kizubaka isoko rya Bujumbura uwo ari wese niyo yo bari umukozi acakubwira ati genda hariya muri muco microfinance umuco irafise abayigira publicité ariko kubera yuko na jewe ndi mu bafise imitahe muri microfinance umuco nobabwira bikenya nobanzi ariko ibindi bazoronka umwanya Fabrice n'abatwara umuco microfinance kugira ngo bababwire neza ugene bagiye gukorana ariko ico nashaka ndabamenyeshe si ku masoko gusa nguko Fabrice aje kubivuga kandi urabona ko isoko Gitega Ngozi no kuza kwa Siyoni no ngaho muri centre ville niyo masoko akomeye ariko turakorana kandi na Pesa Flash ya Finbank kuvuga yuko Pesa Flash ya Finbank yoyo aho uri hose ukoresha telefone cyo gituma rero atangorane umuntu azogira nabiri yagerageje kubabwira kuvuga yuko ushaka niyo ushaka gushaka umitahe muri uyu mugambi microfinance umuco urakugurana ayo mafaranga ukaca muvugana ubwene izogenda nayo mafaranga mugiye ataratangura gukora yuko nawe yavuze se umugambi gusa wo kuzokubaka isoko hariyo n'indi migambi zo kurikira bivanye n'amafaranga abantu amafaranga bazoba begeranije kuvuga yuko anatanda no kuvuga yuko hariyo inyungu cyo kubungukira kuri mafaranga yabo kandi inyungu itari ntonya yuko mukweshe kubivuga icyayitwa fixed account fixed account rero baratanga inyungu yayo. Wow. Ikintu gikomeye imigambi nk'iyi irakenaye ko haba hariho conseil d'administration. Conseil d'administration ibirimwe abanyamitahe bakomeye nka mwebwe nyene n'abandi bazoba bashize ko yandi mafaranga menshi. Mbega ntabwo amufise yuko hamwe conseil d'administration itovyifatamwe neza wavusanga abazoba bari nyuma yanyu bitagenze neza mu bijanye n'isoko. Namye ndakubwira kugira ngo ndanamwemerere narinze kumuhamagara ndamubaza mbega timu yawe ingana gute maze kuganira na batatu bane bagize iyo timu yiwe naciye mbona yuko ari ibyo gushigikira nabikugiye yuko umugabo sikuba wavutse n'umuhungu ngo umugabo ni migambi mwene y'ikigabo sinzi kubona uyu mugambi si mugambi mutoyi ashatse kubihereranya nawe yoshobora nicyo gituma ubona yahamagaye Uburundi bwose n'abari hanze bose baze kumufasha kuvuga yuko natwebwe tubavuga dushobora gusigara inyuma kugira ngo
twapuye cyangwa tumube hafi mu gihe azogira ikibazo kijanye no kugene iryo soko yo ribungabunga tuwe turi hafi yiwe kubera yuko ni turi bakenya kugira ngo na Sojemak tuyitunganye gatoni byarafasha umwanya ariko ubu rero iyo experience tugira imana turayifise nawe abagize imana aronse abagwizatunga bamushigikiye kugira ngo tutugane nabo neza cyane. Hari ikibazo ngiye ntababajije mwavuze ko amahera mwashize mu madolari ibyo 10,000 by'amadolari ko iki mutashimye kuyashira mu marundi nuko yavuze yuko umuntu nta limite afise no kuvuga yuko n'amarundi abana banje abo dukorana bose bashira mu marundi kubera yuko nibaza yuko azokenera amafaranga y'agaciro hari n'ibintu byinshi ntiwumve gutyo azokura hanze icyo gituma nashatse kugira ngo jewe ntangure kutiza mu madolari n'abandi tuzinanye kuri zo madolari ibintu borohere kugira ngo bashobore kubikura hanze babizana i Burundi. Nakuze numva ngo nkeneye gutera imbere nka Siyoni ubwira ko umuntu yadukurikiranye ibanga ryo gutungana iryahe na cyane kugira ngo utera kamo uwo dukurikira. Biroroshe gutunga buriya si ibintu bibiri cyangwa bitatu namabwira abantu bose gutunga ni ibintu bitatu gusa kwisi yose kujya navuze yuko niko biri Siyoni n'abandi bose bakimbaza icyo kibazo ndi muri Amerika nababwiye ngo 80% y'abagwizatunga batanguye mu busa kujya nari henze ni 95% batanguye mu busa urabe abagwizatunga bose bi Burundi bahereye muri zero no kuvuga ubusa no kuvuga rero abo bashoboye kuduga nuko bashoboye kuba honnête kujya bavuga ngo ko mwizigirwa hanyuma akaca akora cyane hanyuma akaca atinya Imana. Ivyo bitatu rero ushoboye kubigira ukora cyane ukamwizigirwa ututinya n'Imana umenye yuko utegerezwa gutunga naho bundi naho wogira ibimeze gute utashoboye gukora cyane ngo hanyuma umwizigirwa bizoshobora gutunga rero ni nuko reka ndabashimire sima ivyo murimwo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mwana nyamutwereka gwa rukundo mwavyumvise yuko biracakunda yuko ushobora kugira umutahe mu isoko shasha ya Bujumbura akaromo akabonye umugwizatunga Siyoni yafashe ya mbere ko kuri ahandi ndabura ko je kuri micro yari juste gale kadino from RSA eke Black Mansion Black ariko ndabura ati hawuriki kugira ngo nawe ugire umutahe mu isoko nkuru shasha igiye kuzoba impetso y'igihugu ikirure cy'igihugu kuri mikoro jewe nyene juste gale sindahindura ndabura asigati bye bye cha la vista ula ushuro mu ushuro none